ndabaramukije kumwe bene data mudukurikirane Ange Michel Muhayimana nkuko muravugana ndabaye kaze mwese mu kiganiro kuri kubohora iganiro cyanyu gafasha gukora mu buntu no kumenya umwami wacu Yesu Kristo. Tunezerewe cyane no gusubira guhura namwe bwa dusangire ijambo ry'Imana kwari mudukurikira biciye kuri YouTube channel cyangwa kuri chaîne ya YouTube ikiganiro kuri kubohora. Ku bantu musanze mudukurikira nitwa Ange Michel Muhayimana mba mu gisagara ca Dallas muri leta zunze ubumwe za Amerika mu gisagara gato kitwa Bedford. Dallas ni gisagara kinini gifatanye n'ibisagara byinshi kitwa Dallas Fort Worth, ariko mba mu gisagara gato kitwa Bedford. Rero ndashimye Imana ko dusuye guhura, muzaze mutumenyereye biciye kuri WhatsApp ku kiganiro dutanga biciye kuri audio buri munsi kuva ku munsi wa mbere ku munsi wa gatanu mu buryo bwa audio mu kiganiro ukuri kubohora tugisha ijambo ry'Imana dushikiriza ubutumwa bwiza bwa Kristo umwami wacu Yesu Kristo, ubutumwa bw'amahoro, ubutumwa bw'umwuzuzo, bwa reconciliation, ubutumwa bw'ubuntu bw'Imana, bw'ubwami bw'Imana, bw'igikorwa Yesu yakoze rimwe rizima, igikorwa Yesu yarangije. Rero ndabahaye kaze muri no nyigisho y'uno munsi nkuko nabisezeranye ngiye gutanga uzo ndafata amavideo aho muri kino kiganiro tugerageza kwishura ibibazo bisa nibigoye gatonya ku mavesa mwami usanga goye muri Bibiliya aho abantu usanga bafite ibibazo bitandukanye. Rero ntarinze kurandira muri no nyigisho y'uno munsi. No nyigisho y'uno munsi ni nyigisho ivuga ati mbega umugani w'inkumi 10 wo uvuga ku byerekeye gutakaza agakiza. Ni teme ndende, ni titre ndende canke mu nabita ukuri ku byerekeye umugani w'inkumi 10. Iki kiganiro ndiza ko zagufasha mu minota mikeya zo gufata, nagerageza mvuge mu minota mikenya, sishagira ama video maremare kuko nzi neza yuko amaremare agora abantu benshi gukurikira. Rero kino cigwa tugira no munsi ni cigwa mu biganiro tusanzwe tugira kuri video, mu buryo bwa video. Ni kiganiro kigaragara yuko by'ukuri cyasabwe n'abantu benshi. Muri abantu benshi mwatwandikiye, abandi ku buryo bwa WhatsApp mutwandika mutubwira muti twashaka kumenya mbega uyu mugani w'inkumi 10 z'ibijuju zitanu z'ibijuju zitanu z'abanyabwenge woba uri kuravuga ku byerekeye gutakaza agakiza. Ndamaze kuba abantu benshi bakoresha no mugani mu kwigisha yuko batanu b'ibijuju bari abantu bakijijwe. Ushoboye kibazo mbega none batanu bavugwa muri baba b'ibijuju bari abantu bakijijwe canke ntibari abantu bakijijwe, bari abana b'Imana, abantu bari mwishengero by'ukuri uravye inkuru urabona ko bose bari ahantu hamwe barindiriye umugeni. Ariko nashaka twinjire muri Bibiliya duserangure Bibiliya turabe ino nkuru ico ibiri kiravuga. Turasoma inkuru muri Matayo 25, ushobora kwisanga muri Luka 12, Matayo 25 umurongo wa 1 gushika 13 mu minota mike. Ndagerageza mvuge mvunagure ariko ndavuga ibintu nyamukuru bwa mbere birimo. Ugiye ku murongo wa mbere muri Matayo 25 ngo umugani w'inkumi 10 niko biraye kirundi ivuga, baravuga ngo ico gihe ubwami bwo mwijuru buzosa n'inkumi 10 zajanye amatara yazo zija gusanganira umukwe. Muri muno murongo wonyene, uyu murongo wonyene wa mbere baravuga ubyerekeye ibintu bishika 4. Baravuzemwo ubwami bwo mwijuru, hari ubwami bwo mwisi n'ubwami bwo mwijuru, le royaume des cieux mu gifaransa, ubwami bwo mwijuru. Acara bugereranya Yesu yaheje kuvuga mu 24 ku bimenyetso bizoranga igihe ciherezo. Aravuga mu bya Antikristo byo guhamwa n'ibindi bitandukanye bizoba. Acagerageza kubereka rero iby'ubwami bwo mwijuru ngena buzoba bumeze. Mwibuke ko Yesu gere ko arigisha ngaha yari kuvugana n'abanyisirayeli bari mu kiri munsi y'isezerano rya kera, isezerano ry'amategeko ya Mose. Ntibari bwaje mu isezerano rishasha kuko Yesu yigisha yari umugisha mu isezerano rya kera, ariko yigisha audience y'abaheburayo abanyisirayeli bakiri munsi y'amategeko kuko isezerano rishasha ritangurana no gupfa no kuzuka no gutangwa kwa mpwemu yera. Yesu azutse mu bapfuye mpwemu yera gatangwa, aho twatwinje mu isezerano rishasha. Rero notebye nk'akantu mugafate nkama kuko ariko agerageza kuvuga n'abantu bakiri munsi y'amategeko, ariko agerageza kubereka ku bizoba mu gihe cerezo. Ashavuga rero kuvyerekeye inkumi 10, acavuga inkumi 10 ariko agiranya n'ubwo bwami bwo mwijuru ngena buzoba bimeze. Inkumi 10 arava ku matara, amalamp cyangwa lamps mu Congereza, amatara, umukwe. Ibyo byose bifite ico bisigura. Umukwe birafise ico bisigura mu mvuga ya Bibiliya. Hama ku murongo wa 2 acaravuga ati batanu muri bo bari bijuju, batanu muri bo bari bijuju, abandi bari batanu bari abanyabwenge. Muri make murongo wa 2 atwese neza yuko harimo batanu
n'ibijuju, abandi bari sage b'abanyabwenge. Umva n'abakobwa batanu b'abanyabwenge n'abandi b'ibijuju, bose n'abakobwa. Iri jambo bakoresheje ngo inkumi, ugiye mu ijambo mu Kigiriki ni ijambo ryitwa parteneio, partenoi, nabivuze nabi, partenoi. Iri jambo partenoi risigura isugi, undefiled mu Congereza. N'abantu batariyanduza, batanduye, n'abantu kuko mu mico ya kiriya gihe abakobwa ntibaja kurongorwa bararyamanye n'abagabo, cyangwa ikintu banaraba, wari umuco. Rero bari abantu b'inkumi, muri make batanduye, bishize kisoso mizapa, bishize iruhande kugira ngo barindire umukwe. Mwumva abakobwa kandi bari abakobwa bagendanira umukobwa agiye kurongorwa, sibo bari bagiye kurongorwa, bari bagiye bagendanira umukobwa agiye kurongorwa, mugabo nabo barafite ibisabwa kugira binjire muri ubwo bukwe. Nk'uno munsi iyo umuntu agize mariage arafise abafiyodone bamugendanira, bakamugendanira batanu canke se nabo umuntu atora, baba bafise ibisabwa kugira batogwe bashobore kwinjira muri abo bagendanira umugeni. Rero umurongo wa kabiri bavuzemwo ibijuju n'abanyabwenge. Umurongo wa gatatu n'uwa kane, umurongo wa gatatu n'uwa kane ndagenza systematiquement. Uwa gatatu n'uwa kane avuga ngo kuko bya bijuju mu kujana amavuta yavyo, mu kujana amatara yavyo bitajanye n'amavuta. Aha baravuzemo ikindi kintu, baravuzemwo amavuta, baravuzemwo n'amatara. Amavuta n'ikindi kintu kije. Batanu bari bafise amavuta mu matara yabo cyangwa mu macupa yabo, ariko batanu nta mavuta bari bafise mu macupa yabo. Aya mavuta mbega ariko aravuga asigura iki, asobanura iki? Itara, amavuta, inkume, umukwe, byose bisobanura iki? Nivyo neza kusigura. Hama turabe mbega uyu mugani w'inkumi 10 biri kusigura ko harimo abantu bashaka gutakaza agakiza barizeye Umwami Yesu. Nico kibazo ariko nagerageza kwishura. Umurongo wa gatanu n'uwa gatandatu aravuga ngo umukwe agitebaganye bose barahunyiza, barasinzira. Umva barasinziriye bose, umukwe yarameze nk'uteba. Ugiye muri context yo mu mice, mu migenzo y'abaheburayo, umukwe umuhungu yagiye kurongora niwe yava muhira, na Bibiliya nivyo yigisha. Ibi dufise no munsi umukobwa babona ko ari wavuye iwabo ni iby'abaroma, si vya Bibiliya, si by'abanyisirayeli. Kuko Bibiliya tubwira ngo nituma umuntu azova iwabo akagenda gatasi na nyina, agenda karongora umugore wiwe, bagahinduka umubiri umwe. Urumva n'umugabo ava muhira akagenda. Kuko rero mico yabo ingene ari imeze, bagira iminsi mikuru kenshi ku migoroba mwijoro. Hanyuma bagize iminsi mikuru baba bafise amatara, nta matara bari bafise mu barabara nkuno munsi, bagendana amatara, bagafata amavuta bagashiramo ico biti koroboyi. Amwe murabizi kumbure muhi wanyu mwarayacanye, ku bantu nshashe mwakuriye nko ahantu mu caro canke ruguru. Rero abo bantu bacafata umukwe akaba ari wafisa ntamugendanira nabo mu miryango, hama abo bakobwa n'uwo mugeni bakagenda akamutora. Umukwe rero yagiye kugira ubugeni niwe wafise ijambo rya nyuma ku rubanza rwiwe. Rero yashobora gufata umwanya munini agatebagana, bakazunguruka bagaca mu bisagara, abantu bagenda baramutegere ku mabarabara kugira ngo bamuherekeze. Yafata urugendo rurerure rero kuko waba ari umunsi mukuru wiwe. Rero no muri context wabona yuko yameze nk'uteba, arateba gatonya ngo baba barasinziriye, bafatwa n'agatiro. Umurongo wa gatandatu ngo mu gicugu humvikana ugwamo ngo nguwo umukwe nimusohoke mumusangane. Uyu mukwe ninde? Uyu mukwe ariko aravuga the groom, ariko aravuga ninde? Umukwe ariko aravuga ni Yesu, bamugereranya na Yesu Kristo. Ndaza kugereza gusobanura ico kimwe gisigura mu minota mikenya nsigaranye. Umukwe ni Yesu. Nguyu mukwe ni mumusangane hagati mu gicugu, kuko urubanza mariage kenshi bazikora mwijoro, kandi zabimanza muzagira ubushakashatsi ku bantu musoma zashobora kumara n'isomene yose, indwi yose, icumwero cose kumva ikinyarwanda. Bariko barahimbaza byahera mwijoro, hama bakagenda umukwe bakagenda bagiye gutora uwo mugeni wabo. Bene data, iki ni ikintu gikomeye cyane Umwami Yesu ashaka dutahura, kuko batubwira ngo burije tweho ariko ntituri nk'abagenda mwijoro, kuko Umwami Yesu azoza tutiteguye. Ariko Yesu niwe mukwe, hama harimo n'abageni. Rero turasoma umurongo w'indwi. Buno za nkumi zose zirazanzamuka zitunganya amatara yazo. Umva bose uko ari 10 rotebye nk'akantu, mugafate nk'ankama, bose uko ari 10 barafise amatara. Bose muri make basi nabiteguye, bose bararandamuka kandi bose barasinziriye.
baba babandi b'abanyabwenge n'abandi b'ibijuju bose bari basinzira akantu ko gusinzira mu gafate. Uwo muntu acavuga ngo ntubona ngo hasinzire bya bijuju gusa, oya n'abanyabwenge bari basinzire kuko bararushe, barafashwe n'agatiro barasinzira. Wahava uca uvuga uti none n'umwana w'Imana ashaka gusinzira, ashaka gushika umuntu asamara. Ako sivyo nshaka kuvuga ko cane mu kano kanya. Umurongo w'8 haravuga ngo bya bijuju bibwira abanyabwenge. Notebye rero inyigisho gitangura kuryohera ngaha ngo bya bijuju bibwira abanyabwenge biti nimuduhese ku mavuta yanyu kuko amatara yacu ariko arazima. Mukurikire neza aha hantu aba bantu b'ibijuju basabye abanyabwenge ku mavuta. Amavuta barafise amatara ariko arazima. Abantu mumenyereye ayo matara bariko baravuga ngaha yari nk'amatara bashobora gufata bagashako igiti bagashaka ikintu cy'igihuza hama bagasuka amavuta hama bagacana hama bagenda bagifashe nico biturumuri mu Kirundi hama kagenda kiraka. Ariko abo bandi nibaza ko bafashe amatara yabo iyo bakoresha mu kiriya gihe cabo ntibashaka amavuta. Muraza kusanga ikintu gikomeye cyane ngaho baravugamwo ari aya mavuta samatara, oya n'aya mavuta niba baragerageza kwerekana akamaro kayo. So ibijuju bisaba kwinjira ariko nta mavuta byari bifise. Bibwira abanyabwenge aterega nimuduhe kuko twebwe amatara yacu twagerageje kwatsa mugabo hashobora kwaka ntibikunda ariko arazima turasa akazima ariko mwebwe tubona ko araka. Isigo akanyabwenge barafise amatara bafise n'amavuta. Ibijuju byari bifise amatara atamavuta. Ahantu niho ubutumwa bwugariye ku murongo w'8 n'uw'9. Bya bijuju bibwira abanyabwenge biti nimuduhe se ku mavuta yanyu kuko amatara yacu ariko arazima. Umurongo w'9 ariko abanyabwenge barabishura bati kumbura niyo dukwira twese ibyiza nimuje kubadandaza mwegurire. Aharajemwe abandi bantu abadandaza amavuta. Abo ni bande? Abo nabigisha mu gibana ry'ukuri ryo mu mpemo, abavuga ubutumwa bigisha ubutumwa bwiza bwa Kristo bibwo Yesu yarangije bigisha ubutumwa buri mu mpemo yera. Ahamya ati nimugende nibyo dukwira bene data. Bibiliya nta nahamwe igeze tukwereka yuko ababijuju bigeze baza bafise amavuta, bari afise amatara, bari biteguye, bari kumwe n'abandi, barindiriye umukwe, ariko babuze ikintu primordial, babuze ikintu gikomeye cyane cyitwa amavuta. None amavuta yo basobanura iki? Turaza kubona mu kanya. Umurongo wa 10 bakigiye kugura umukwe arashika abiteguye binjira nawe mu bukwe urugi rurugagwa. Urumva bakigiye kurondera amavuta bacavuga bati ega karabaye urubanza turarusibye bahava twugara reka twirukange turondera aya mavuta. Bagenda kuyarondera, bagiye kuyarondera. Umurongo w'10 urakomeye cyane. Bakigiye kugura umukwe arashika, umva barasose ngo bagiye kurondera ibisabwa byose bikwiye. Umukwe nawe barinjiye, umva yasa n'uwatevye gato ariko ntibari baje biteguye bafise ibyo umukwe asaba byose kugira ngo ashobore kubemera kwinjira mu bukwe bwiwe. N'umugeni byabasaba ntibari babikwije, barabuze ikintu kimwe gikomeye cyane kipromodia gituma haba umuco, gituma babona umukwe, gituma n'umukwe ababona akabamenya. Bene data ikintu kirakomeye c'amavuta. Umukwe arashika biteguye barinjira mu bukwe bwiwe, urugi rusharugereke rugago. Urumva kugira ngo ushobore kwemererwa kuguma mu rubanza waba ufise ibisabwa ibikwiye, naco icari kibuze kimwe warabuze yari amavuta. Ariko ibindi byose basa n'abifise, bagaragara nk'abantu inyuma biteguye, bambaye boze, barindiriye mu bandi, basinziriye no gusinzirira mu bandi, ariko n'abari baryamye bose ntibari bahuje ibisabwa, barabuze ikintu cyitwa amavuta. 11 mu nyuma zindi nkumi nazo ziraza ziti mwami nutwugururire ziragaruka. Notebye murongo wa 11 baragarutse, ariko Bibiliya ntivuga ko bagarutse bafise amavuta. Notebye nuko muri Bibiliya bakundwa bene data muze muraba imirongo nta namwe bavuga yuko bagarutse bafise amavuta. Baragarutse baradoda ati mukundwa mwumve neza yuko umukwe mwe afise ijambo rya nyuma rw'urubanza rwiwe, uwo ni Yesu Kristo. Haleluya. 12 nawe arabishura, umukwe niwe yavuze, arabishura ati ndababwira ukuri sindabazi. Iri jambo kumenya sindabazi ni jambo mu Kigiriki nako ndagira ubushakashatsi oida O-I-D-A canke O-I-D-A canke O-I-D
OIDA. Muravyumva? OIDA ni jambo rivuga ngo être au courant de, kumenya. Nk'ubu uri kurankurikira kumbura usanzwe unzi bavuga ati Ange Michel ndamuzi, turazinanye. So j'ai pas une relation avec vous. I don't have any acquaintance about you. Nta connaissance, nta connexion dufitaniye. Sinigeze ndamenya ico tumana ya nkuru yindi. Haraza bavuga ngo mwami twarigisha mu izina ryawe, turakanya amadayimoni mu izina ryawe. Abavuga ati mvi imbere mwabakora biziramwe. Sinigeze ndabamenye n'iryo jambo OIDA. Sinigeze ndabamenye muri make nta relation intime et personnelle nigeze ndabangirana namwe, kuko ntimwari mufise ibisabwa. Iki ni ikintu gikomeye cyane c'amavuta, kugira amavuta. Bene data bari inkumi, bari biteguye, ntibari biyanduje, bari muri make mu bandi bantu bose. Ca kabiri barafise n'amatara. Bibiliya tubwira ngo ijambo ryawe n'itara rimurika ibirenge byawe. Ijambo ry'Imana bashaka ko bari barizi. Bibiliya yatuka ku itara ari ijambo ry'Imana, bashaka ko bari bazi ijambo ry'Imana, bari kumwe n'abandi bene data bari benshi mu ishengero, ariko barindiriye n'umukwe kandi bavuga ngo Yesu azogaruka. Uno munsi biravugwa cyane Yesu ari mukuza, ariko barabuze ikintu gikomeye cyane citwa amavuta. Bene data musome neza igituma nagiye bukebwe ku murongo. Amavuta ntayo bari bafise. Injo tuma umwami ababwira ati mvi imbere mwabazira bakora bizamo, sindabazi, je vous connais pas, I don't know you, sindabazi, kuko barabuze ikintu gikomeye citwa amavuta. Abanyabwenge barafise bari inkumi, bari barindiriye umukwe, barafise amatara, ariko arimwe amavuta. Ibijuju byari inkumi, byari bifise amatara, birindiriye mu bandi, ariko bibuze amavuta. Nje tuba ico kintu bagiye kurondera. None amavuta asigura iki muri no context, muri no verse nsanzwe kwarangiza icigwa canje? Urabona neza yuko atari ko aravuga byeke gutakaza gakiza, kuko barabuze ikintu citwa amavuta. Amavuta nayo naga dusoma ijambo ry'Imana bakundwa bene data mu kurangiza. Abikorino ba kabiri igice ca mbere, 2 Corinthiens chapitre 1er. Abikorino ba kabiri noso imirongo myinshi bwa ku mavuta. Amavuta ni mpemu yera. Amavuta ni mpemu yera, ni waduha ikidodo cyo gucungurwa c'agakiza kacu. Abikorino ba kabiri igice ca mbere umurongo wa 21 na 20, ikamera ku murongo wa 20. Murongo wa 20 ko ndarangiza icigwa cacu, nshaka kugira audio video ndende. Avuga ngo ibyo Imana yasezeranye uko bingana muri we niho egome, iri nico gituma ari wadutera kuvuga ati amen. Ngo Imana ishimwe natwe. Imana niyo idukomezanya namwe muri Kristo. 21. Kandi niyo yaturobanuje amavuta. Il nous a mis à part par son onction. Urumva? Niyo yaturobanuje amavuta. Niyo yaturobanuje amavuta. Kandi niyo yadushizeko ikimenyetso itugwatiriza mwemu wayo mu mitima yacu. Urumva? Il nous a scellés dans son Esprit Saint. Urumva amavuta yuko aravuga niyo yatugwatirije hypothèque, installment. Urumva niyo yatushizeko ingwate, iyo mutanze ingwate canke hypothèque nuko waguze nk'inzu baragusaba utange 5% cyangwa 15-20%. Iyo nzu cyitwa gwawe, nta wundi mashaka kuyigura. Ni imodoka nuko canke ibindi bintu. Iyo watazi ingwate ikintu cyitwa gwawe. Bene data ikintu kirakomeye cyane. Iyo ayo mavuta ko aravuga ni mpemu yera. Simbre muri Yohani 1, Yohani wa mbere 2:27. Turabe amavuta ko aravuga ko ari mpemu yera. Nje udafise mpemu yera ntashobora kuzobona umwami Yesu Kristo, kuko ni bazokumva inzamba Yesu niyagaruka. Niyo Yesu azovuga ati wenda kuzi wanyu ndindiriye kuko wari ufise mpemu yera. Ushaka kuri mwishengero, ushaka usenga, uri muri bene data, ushaka kuri nyene witwa muri mwishengero, no mu bikogo ko ndamaze kubona abantu bitwa n'abantu bakirijwe ariko atavutse bwa kabiri badafise mwemu. Ndamaze kuvuga ubutumwa abantu b'abakozi b'Imana bakaza kwihana. Ibisubizo ngo niyemere ako nta experience maze kugira mu myaka mike ya ministeri. Yohani wa mbere 1 umurongo wa 20, Yohani wa mbere gice 2 umurongo wa 27. 27 ngo mwiho kurobanuzwa amavuta, mwarabanujwe nawe kuguma muri mwebwe. Haleluya. Ya mavuta aguma muri mwebwe, kuguma muri mwebwe, namwe ntimurinda kugira uwo bigisha, ariko nkuko ukurobanura kwiwe kubigisha byose. Yesu yavuze ko mu mazo tugisha byose, kubigisha byose, ariko nkuko kubana kwiwe kubigisha byose, kandi ariko kuri atari binyoma, kandi nkuko kwabigishije
nuko muguma muri we. Haleluya. Bene turabona yuko mpemu yera ari we mavuta. Abakobwa rero batanu b'ibijuju barafise ibindi byose bigaragara hanze kumengo birakwiye, ariko abuze ikintu umukwe arondera, amavuta. Aba bandi banyabwenge barafise ivyo umukwe asaba byose n'amavuta baramurindiriye. Cyo murongo wa 13 usuye muri Matayo kurangiza acavuga ngo 13 Matayo 25 avuga ngo nuko mwabe mugavye kuko mutazi umunsi canke isaha, mwabe mugavye kuko mutazi umunsi canke isaha. Ntariko abwira aba banyabwenge, abanyabwenge ko barafise ibisabwa byose, ariko hari abantu bitwa yuko ari abana b'Imana, ari abakozi b'Imana basenga, ariko badafise mpemu yera muri bo, batavutse ubwa kabiri, atari byaremwe bishashwe. Ko twabonye ko mpemu yatwahawe ariko idodo gitwemeza gucungurwa, niwe hypothèque, niwe ngwate y'agakiza katurindiriye. Agakiza twara karonse, agakiza kandi tubaranya tugena dukizwa, tuzokizwa rimwe rizima. Agakiza akavuga mu bice bitatu: passé, présent, futur. Past, present and future. Mwene data, iyi nkuru rero y'inkumi 10 ntibikira bavyeke gutakaza agakiza, kuko twabonye yuko abanyabwenge barindiriye mpemu yera, bafise mpemu yera, abo naho basinziriye umukwe yarabaretse barinje ko barafise igisabwa. Ariko ibijuju naho byasinziriye babibwiye ati nta mavuta, genda, sinigeze ndabamenya, sinigeze ngira relation personnelle namwe. Muri make mwari mwidini, mwari mwishengero, muri bene data mutari bene data, mudafise mpemu yera. Iyi nkuru rero numva isa ico kintu no babwira iyi kiragerageza kuvuga ko ntikiravuga byege gutakaza agakiza. Usubire usuzume, wige, urabe, hariko arabavye gutakaza agakiza. Wavyawe na Kristo wese ara perseverant, ico bitana perseverance des saints. Gutakaza agakiza biritugira ngo ntacu tutandukanye n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu. Urupfu, inzara, saba daimoni, saba komeye, amarushwa, amagorwa sihamwa. Yesu yaragucunguye rimwe rizima kugira ngo akwishikirize udafise injebejebe n'amarabaga, uri umwana w'Imana akunzwe akunditse. Haleluya. Mwene data, uruhukira mu mwami, ubuntu bw'umwami Yesu bugwizwe mu mitima yanyu. Mwibuke ko mukunzwe kandi mukunditse. Abafise ibibazo murashaka kutwandikira, kandi mwibuke kugira subscribe kuri YouTube channel, muhe abandi bene data kugira ngo nabo bashobore gufashwa n'ino nyigisho, kuko ndazi ko abafise ibibazo ari benshi kwino cigwa. Mugire umunsi mwiza.